Umuririmvyi Melanin Gusto ari mu mugwi We Love Muzika ntiyajanye Buraya na mugenzi we DJ Fernando. Aho ni mu giteramo uwo mugwi ufise mu Bubirigi jaho bukera kuwa 11 ku kwezi kwa gatanu 2024. Amakuru ari karavugwa naho Melanin Gusto atarayatangaza ku giti ciwe, uyo musore yoba yimwe visa yo gushika ku mugabane wa Buraya. Mbega kutaronka visa ku baririmvyi n'abahayanisha igihugu ko barakarenganyo ngo bayironse ntibogaruka. Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Melanin Gusto yimwe visa mu gihe umuserukizi w'Ububirigi mu Burundi Michael Wimmer amaze imisi aho imibonano abaririmvyi hamwe n'abandi bakorera mu gisata c'imyidagaduro. Ivyo vyatuma benshi bagira icizere ko atakibazo ca visa yo kuja Buraya abaririmvyi bazosubira kugira. Umuntu yavyibaza kubera ko ubuserukizi bw'Ububirigi aribwo bujejwe gutanga urupapuro rwa visa ku barundi bose bagira ingendo z'igihe gito ko séjour ku mugabane wa Buraya. Kwa 11 z'uku kwa gatatu mu 2023 Double J nawe yarashikiwe n'ibisa nk'ivyo. Mu gihe yari afise igiteramo mu gisagara ca Lyon mu Bufaransa baramwimye visa bihera ico giteramo atagikoze. Abaririmvyi nka Alvin Smith, Sat B n'abandi nabo baramaze kubima visa bafise ibiteramo mu makungu. Bica bibahombesha kandi ivyo biteramo biba vyateguye ku buryo bwinshi. Sabaririmbyi gusa n'abandi bakora mu gisata c'ubuhinga mvabwenge bakunze guhura n'ikibazo nk'ico. Mu kwezi kw'icumi 2021 Samantha Inarukundo yatanguje Galerie 257 Arts inzigurisha ibicapo bishushanije nawe yarimwe visa n'Ububirigi. Ico gihe yari yatowe mu rwaruka ijana rw'imboneza muri Afrika ngo yitaba ihuriro yiswe French African Foundation mu Bufaransa. Umwe mu bakoresha urubuga rwa X amaze kuyibona yagize ati uravye ivy'Ububirigi bwakoze mu gihe bwari ko buratwara Afrika nk'abakoroni ntibwari bukwiye kwima visa mu Burundi ngo izo visa twaramaze kuzica. Umugwiza tunga akaba n'imboneza mu rwaruka rwitunganiriza imigambi Tion Yang wo muri Senegal abona ko arakarenganyo ingene urwaruka rwo muri Afrika rubuzwa kwinjira ku mugabane wa Buraya mu gihe abanyaburaya bo binjira muri Afrika uko bashatse. Ingingo ya 16 y'amasezerano ya UNESCO yo mu 2005 yerekeye guteza imbere imico hariho iki bivugako ngo ibihugu biteye imbere vyiyemeze korohereza ku rwego rushoboka uruja n'uruza rw'abaririmvyi bava mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. None ico kibazo c'amaviza ku baririmvyi no kugwaruka muri rusangi cotorega umuti gute? Umuti wa mbere watanzwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe hari mu iterambere ry'imico kama. Ubwo bushikiranganje ngo bwaremeye ko hamwe abaririmvyi boba bitunganyije neza ngo bafasha mu gusaba amaviza mu gihe bagiye mu makungu guserukira igihugu. Bikumvikana ko abaririmvyi n'abandi bose bakorera mu gisata c'imyidagaduro nabo bategerezwa kubanza kuja hamwe bitunganye neza. Aho ni kugira ngo bashobore kubona ibintu kumwe no gushira inguvu hamwe mu bijanye no gukingira inyungu zabo harimo n'ivyo vy'amaviza. Ku kijanye n'abaronswa visa ntibagaruke ari naco coba gituma ubuserukizi bw'ibihugu vy'i Buraya buzimana kubazisaba mu nyuma. Hari umwanditsi wa Yaga yagize icyo abivugako ngo birumvikana ko na leta itegerezwa kugira icikoze mu gutuma umunwa wose uronka icurya umufuko wose ukaronka icubika kugira ngo abarungikwa hanze bagira agatima ko kugaruka mu Burundi. Igihe bima visa Samantha Inarukundo arongoye Galerie 257 Arts hari uwagize ati leta zo muri Afrika zikwiye guhaguruka zikagwanira agateka k'abanyagihugu bazo kuko kwishira ukizana aho ushaka hose ni uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ivyo tubisanga mu itangazo mpuzamakungu ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu ryo mu 1948 mu ngingo yaryo ya 13. Tubona ko umuntu wese afise uburenganzira bw'uruja n'uruza no kuba mu gihugu cose yifuza. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umugugizwa hanini n'abaririmvyi hamwe n'abamenyesha makuru warahawe umubonano n'userukira Ububirigi mu Burundi. Hari kuri uyu wa gatatu itariki 8 Rusama. Ni rya kabiri userukira igihugu c'Ububirigi mu Burundi Michael Wimmer yarahaye umubonano abari mu gisata c'umuziki. Inyuma yo kwakira ubwa mbere Dramati, Alvin Smith, Mokenzi, B-Face on the Flow n'abandi, kuri uyu wa gatatu yakiriye Mkombozi, Emerson, Ami Pro the MC, Dino G, Araflow, DJ Zenobino, Landry Promoter,
Arnovic na Willy Wallace. Ibubanza abakora akazi ka leta ntibazosubira gutondera isukari, izobasanga aho bakorera. Ikinyamakuru imbere kitubwira ko yari intunganyo shasha yashizweho n'uburongozi bwa komine Bubanza guhera kuwa 9 Rusama 2024, ngo ni mu ntumbero yo kurinda abakozi ba leta ugutubuzi ngo bagiye gutondera isukari itakiboneka. Somalia isaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugara ibiro vyaryo bijejwe vya politike UNSOL bimaze imyaka irenga 10 bikorera i Mogadishu. Reuters ivuga ko Somalia yabisavye ibicishije mu ikete umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'ico gihugu yarungikiye ONU ejo itariki 9 z'uku kwezi. Muri iryo kete umushikiranganje w'imigenderanire Ahmed Moafiji yasiguye muri make ko leta ya Somalia yibaza ko hageze ko ONU na Somalia bihindura uko bikorana. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu. Twifurije abarasta bose umunsi mukuru mwiza wabo uzohimbazwe ejo kuwa 6, ahanje tuzosubira kuwa mbere.